b'ibihemu nibo bakuramwo inyungu nyinshi mu kudandaza bene wabo. Ndavuga ba Azarias Rubegwa, Moise Nyarugabo. Azarias Rubegwa yarigeze kuba vice president wa Kongo. None wocu sigura ko uyu muntu igihugu ca Kongo kitamuhaye agaciro. Ni binyoma rero. Sivyo aba ba Moise Nyarugabo n'abantu bari bakomeye muri leta ya Kongo kuri Joseph Kabila. Sivyo n'abantu bari bakomeye cyane. Mbona kuvuga ikirere ni kwa kundi u Rwanda rwari rufite strategy yo kuvuga ati twebwe ntitwobaho tutagiye muri Kongo. Sasa muri ico kiringo basigajemo iminsi 10. Iyo minsi 10 rero ni yarangira urumva ikintu kizokurikira. Sivyo nabonye ejo u Rwanda na Kongo bari barungitse bamwe mu ndongozi zabo bagende gushimangira canke bagende kongera kubahiriza amasezerano yi Washington. Nibaza ko mw'ijya nama baba barahawe iyindi gasopo. Nibaza ko baba barahawe iyindi gasopo. U Rwanda guhawe gasopo. Yego u Rwanda tuza guhabwa gasopo kubera ko u Rwanda Kongo sigwa. Bamaze kurubwira kenshi kandi. Kongo su Rwanda. Kandi rero izi gasopo bagomba batanga u Rwanda rukanana. Burya President Paul Kagame azohura n'ibibazo bikomeye cyane. Yawuvira. Ho plateau yawuvira he. Ho plateau yawuvira hagenzurwa na FARDC na Rezibu hamwe na Wazalendo. Ntamu ne wabwira ko umutekano muri Uvira umeze neza ijana kandi ko M23 nta nguvu cyangwa nta bubasha ifise bwo gufata Uvira kubera ko byarabananiye twarabibonye kuva kera. Nta nguvu nta bubasha ifise bwo gufata iki Uvira nta nagato nibibaho. Iyi ni propagande ni binyoma. Nibaza naho bazosanga babarindiriye. Sivyo sinibaza ko ahantu musigaranye iminsi 10 mwoca mwifuza kongera gukora ibitero uko no kwiyahura uko no kwishira ku icumu. M23 n'u Rwanda bariko bishira ku icumu kandi bino bintu bariko barakora bazobibona kubera ko ikintu ca mbere jewe no uvuga Tshisekedi yakoze yarabarushije diplomasi. Hello guys, mumeze neza. So ndi Caroline Alou comme d'habitude Miss Marcel gwamenye musumena maso yinyana. Maso yinyana. So zamini garukiye. Anzikana mu mazi Miss mumbona yuko ndiko ndakora naho umuvyeyi nyene aba atorohewe ariko turagerageza kabisa uko biba biri kose. Meze neza rero John. Chemeze fresh sinzi nayo kumeze neza. So dameze neza ndashima Imana. Uyu munsi umutumire wacu akaba ari John Mabu director. Agasi ndumutumire ndumusangwa. Uri musangwa. Ko ndumusangwa ngaha. Of course. Hani muhira hani wacu hamanongere ndamutse abantu badukurikirana. Ndabaramukije nizere ko mumeze neza cyane. Wote meze neza. Kwa musenga kumbure ejo bizogenda neza cyane. Bizogenda neza gose. Bizogenda neza cyane. So Liam promoter naguciriye mwaru ngoma ndamutse abarundi b'umutima. Abarundi badushigikira, abarundi batwankuhaja, abarundi babona ko ivyo turiko turakora bimeze neza cyane. Nongera negura abantu bagirane abantu hari abantu badatahura ivyo turiko turavuga. Ugasanga ko araza muri commentaire batukana. Nibaza ko umuti atari gutukana. Umuti no kuza ugatanga nawe ide yiwawe. Neza cyane. Nuko biba bimeze. So Liam promoter thank you kubatahuza kwanza imbere na mbere. No kubaramutsa. Reka jewe rero sintinda. Ngigwako. Natubaza uyu munsi nateguye kubaza kugira ngo ubu muco abantu bamwe. So urazi ko Madidane atigera abura mu bantu. Ariko uyu munsi biravuga yuko abanyarwanda umutima wahagaze kubera nyakubahwa president wacu Evariste Ndayishimiye aherutse guha umubonano abanyamurenge. Ico kintu kivuga kwiki bo ni ibintu biri kuragenda bivugisha abantu benshi. Icambere umutima wabo ntiworeka guhagarara kubera ko impamvu tureka guhagarara no kubera ko abanyamurenge n'abantu bakoreshejwe n'u Rwanda mu kinyoma cabo. Abanyamurenge n'abantu babaye iturufu ku gihugu cy'u Rwanda. Ntawuzi ko kuva mu 1990 abanyamurenge bamye bakoreshwa.
Yeah. murazi ko u Rwanda kugira gwinjire muri Kongo gwagenda gwitwaza ubwoko bw'abanyamurenge na FDLR ariko mu minsi yari twaravuze nti abanyamurenge plus FDLR bitanga minere bitanga amabuye y'agaciro muri Kongo yego nivyo twagiye turavuga ngaha so no kuvuga ikirere birababaje biranateye n'isoni abantu vyitwa ko wagwaniriye cyangwa vyitwa ko ugiye gutabara kwavuga ati hari ubwoko bw'abatutsi buri muri Kongo bufashwe nabi bwimwe agaciro nibwo ngiye gutabara u Rwanda rwaragerageje gucamwo imice abanyamurenge u Rwanda rwaragerageje guca hariho ibifobagane hariho abawundi bwoko nyimba bagwita gute umva n'ubwoko bubiri bwabocemwe abanyarwanda bacemwe ubwoko bubiri abanyamurenge mu bwoko bubiri hariho abakorera Kongo abemera Kongo nk'igihugu cabo hariho n'abemera u Rwanda nk'igihugu cabo mugabo abo bemera u Rwanda nk'igihugu cabo ni babandi bariko barakora ku nyungu z'u Rwanda ni babandi bafise imiryango yabo abana babo biga hehe za Amerika za Canada hariya sivyo ni ukuvuga abanyamurenge bibihemu kanabiti bihemu nibo bashigikiye u Rwanda abanyamurenge bibihemu nibo bakuramwo inyungu nyinshi mu kudandaza bene wabo ndavuga ba Azarias Rubegwa bamuhize Nyarugabo Azarias Rubegwa yarigeze kuba vice president wa Kongo none wocu sigura ko uyu muntu igihugu ca Kongo kitamuhaye agaciro nibinyoma rero sivyo abo bamuhize Nyarugabo n'abantu bari bakomeye muri leta ya Kongo kuri Joseph Kabila sivyo nabantu bari bakomeye cyane mbona kuvuga ikirere ni kwa kundi u Rwanda rwari rufite strategy yo kuvuga ati twebwe ntitwobaho tutagiye muri Kongo kandi nivyo nukuri u Rwanda kugira ngo rubeho rutagiye muri Kongo yorora cyane kubona rero nyene icubahiro yarahaye umubonano abanyamurenge yahaye umubonano ukuri ibaze abantu wahora ukoresha mu binyoma akaba ari bo baza kwivugira ukuri no kuvuga bategerezwa guhahamuka bategerezwa kubona ko ibyabo isosi yagiye mwiki intoshi isosi musango yasesetse sivyo bo no kuvuga ikirere nabonye ibiganiro bariko barakora cyane aba Baskovia n'abandi ibinyamakuru byegamiye igihugu cy'u Rwanda aho byagiye bamwe birabagiriza genocide bamwe birabagiriza ko bahoze mu misigara cy'u Rwanda ngo barahunga bamwe yumva irimentanya no kuvuga ikirere ibi ni ibintu byateye ubwoba u Rwanda kubera ko u Rwanda umwanya nta kinyuma na kimwe basigaranye ngaha ku butaka bwa Afrika sivyo nta kinyuma na kimwe bafise bohendesha abantu kuko ikintu bose umwanya kiri hari discours nakunze y'abanyamurenge bavuze nti twebwe nyene icubahiro turarakunesa ivyiza wakoreye abanyamurenge n'igihugu cacu muri rusange turazi neza ko wabanye natwe mu bihe bigoye wabanye natwe aho igihugu cy'u Rwanda cyariko kiratwica igihugu cy'u Rwanda cararungitse Rede Tabara mu gihugu ca Kongo cica abanyamurenge bagirirwa ihonyabwoko sivyo ayo Rede Tabara nimwe yava mu Burundi 2015 ihungira hehe mu Rwanda u Rwanda rwabahaye formation rubaye formation ati genda mwice abanyamurenge kugira ngo turonke impamvu zo kwinjira hehe mu gihugu ca Kongo ibyo byose birazwe sivyo baragerageje gushimira president ko yababaye hafi mu bihe bigoye barongera baraniya mu Rwanda baravuga ati twebwe nta Rwanda twatumye kugira tuvugire kugira ngo ruze kudutabara twebwe abanyamurenge twebwe abanyamurenge nta muntu numwe twigeze dutuma urumva ico kintu barabishize habona mu bisanzwe ibi bisigura neza ko u Rwanda uyu mwanya nta kintu na kimwe rufise guhendesha abantu hana kimwe rero ruri muyabira rero ntiboreka kugira panike kubera ko ubonye umuntu wahora wifashisha mu kinyuma cawe uwo muntu ari wagiye kuvuga ukuri wumva ni ibintu bidasobanutse nagiye mbona bavuga ngo abanabanyamurenge ngo batazwi ngo batigeze batwara ngo n'umudugudugu ngo hana hariya ngo birateye n'isoni ngo kubona ngo president w'u Burundi ngo yicaranye n'abantu ngo batigeze batwara ngo n'umudugudu n'ubyo ari cyo tuvuze nka village batigeze batwara na village urumva ariko turazi neza ko baje abanyamurenge abo baje hajya
bafise abanyamurenge ibihumbi n'ibihumbagiza babakurikirana Yeah. babari nyuma Yego. baserukira kandi baserukira ku minota y'abanyamurenge iri ahantu hose hatandukanye rero iki ni gisebo iki ni kimwari mu gihugu cy'u Rwanda niko bavuga ku gihugu cy'u Rwanda so rero twebwe abarundi twakira abantu ari bo bose even president kubaho umubonano niyo mico yabo niyo kamere yiwacu Yego. niyo kamere yiwacu twebwe tubana neza n'abantu bose Bose. sabanyamurenge gusa reka twoha umubonano cyangwa president yoha umubonano abanyamurenge tubafata nk'abantu twebwe ngaha mu Burundi nta by'ubwoko nta by'intara nta by'agacimbiri nta by'amadini sibyo ibintu byose twebwe reka ndagwakaruro ka hafi ejo ntiwari umunsi wo guhimbaza irayidi Yego. ntiwabonye n'intuze umukuru w'umugambwe nyakubaha umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntiyari yagiye gushigikira abayisilamu Yego. icegera c'umukuru w'igihugu ikigero ca mbere c'umukuru w'igihugu ntiyari yagiye gushigikira abayisilamu indongo zitandukanye zo mu Burundi zagiye kwifatikanya n'abayisilamu Neza cane. iki ni ikimenyetso kikwereka ko mu Burundi nta by'amadini ahari twebwe dufise Twebwe ariko genda mu Rwanda Aha. wabonye n'isifoto nimwe irikirasirikira aho indongo zagiye kwifatikanya n'abantu Nico kunda. mu Rwanda turazi ko nico gihugu ca mbere gitandukanya amadini nico gihugu ca mbere urazi ko yagerageje president Paul Kagame kugara amadini mu Rwanda Neza cane. yagerageje gutesha agaciro Imana sibyo aho yavuze ko Imana we yavuge ko n'Imana atayemera n'Imana Ivyo byo birazwi ko mu ariko Rwanda uraba nyine mu Imana Burundi nyine mu Burundi mu mizirima mu katolika mu Turafatana divantiste mu mu mugongo. bose ni bamwe Yeah. bose ni bamwe uku kuntu rero atamadini ahari uku kuntu atavangura dini zihari cyane ni nkuko atavangura amoko twebwe dufise mu Burundi Of course. rero abanyamurenge ni bene wacu abanyamurenge president nyine cyubahira umukuru w'igihugu yabakiriye nk'abantu bakeneye ukwishira ukwizana ukwishira no kwizana ya byo rero ntivyo reka kubatira panike Mbega Liam Promoter u Rwanda sorry John Mabo u Rwanda rusigaje iminsi 10 kugira ngo ruve muri Kongo urabona ko bizokoroha ko bazovayo bizokunda ya mu masezerano y'I Washington aherutse kuba bari babahaye ikiringo cyo kuva muri Kongo sasa muri ico kiringo basigajemo iminsi 10 iyo minsi 10 rero niyarangira urumva ikintu kizokurikira sibyo nabonye ejo u Rwanda na Kongo bari barungitse bamwe mu ndongozi zabo bagende gushimangira canke bagende kongera kubahiriza amasezerano y'I Washington Yego. nibaza ko mw'ijya nama baba barahawe iyindi gasopo nibaza ko baba barahawe iyindi gasopo u Rwanda guhawe gasopo yego u Rwanda tuza guhabwa gasopo kubera ko u Rwanda Kongo sigwa bamaze kurubwira kenshi kandi Kongo su Rwanda kandi rero izi gasopo bagomba batanga u Rwanda rukanana burya president Paul Kagame azohura n'ibibazo bikomeye cyane urabona combien de fois igihugu cy'u Rwanda ari ikintu kigoye mu mubano neza cyane sibyo abantu muragiye murasinye amasezerano murahurije ko ibintu biriye ariko wewe uhengereye mwasinye amasezerano uciye wikinga ijoro uragiye muri Buvira sibyo barakubwira ati va muri Buvira uravuyeyo ntukuyeho n'ingabo zawe mu gihugu cya Kongo aho gukuraho ingabo zawe uzazifashe uzitwaye muri Rubaya kubandanya kwimba amabuye y'agaciro ariho hantu hapfiriye na Wiringoma sibyo jewe ariko mw'iyi minsi 10 isigaye sindabibona ko u Rwanda rugiye kuva muri Kongo sindabibona neza u Rwanda kugira ruve muri Kongo hazoba inguvu ruzovaho ku nguvu kandi hari abantu benshi bizohitana mu ndongozi z'u Rwanda niko ndabona na Olivier Nduhungirehe ariko aragerageza kuvuga amajambo menshi mu ibi bintu ariko still Olivier Nduhungireho je ndamubona nk'umwe muri opposition y'u Rwanda mpamvu ndabona nk'umwe muri opposition y'u Rwanda ni gute Olivier Nduhungireho ari we muntu wa mbere aza kuopoza Kagame kubera iki ibintu mwagiye murabona ama discours ya Olivier Nduhungirehe akavuga ngo Kongo ngo M23 ngo ntayiri muri Kongo
Kagame akaza akavuga ngo M23 buri kifasha ngo Rwanda gukurikira ngo abakoze genocide nagenda mbona na Olivier Nduhungirehe ariwe muntu ariko aritambika mu iki kibazo cy'abanyarwanda na Kongo simbona neza ko Kongo abanyarwanda bagiye kuyiheba sindabibona neza kabisa kugira ngo bayivemwo nuko hazoba Pradofer bakavaho ku nguvu Deja Pradofer yaratanguye kuko yaba itatanguye baba baravuye ariko ikinyana minda bivuga u Rwanda burya rurakwiye gusengerwa u Rwanda burya rurakwiye gusengerwa kubera ko kanarira abagabo ntiyimye kanarira abagabo ntiyimye bakwiye kumenya ko igihugu ca Kongo ari igihugu kiri souverain ari igihugu gitegerezwa kwigenga kuko twe ntituri muri bya bihe by'abakoroni turi mu bihe yaho igihugu cyose gishobora kwigenga kubona birateye n'isoni kubona u Rwanda aribwo kugeza isa rugenda mu gihugu ca Kongo turacari muri colonisation ugasanga u Rwanda ruri hajya ku nyungu z'abazungu mugabo hari ikintu u Rwanda rutamenye burya Amerika ntigitwagwa nkuko yatwagwa kuri Joe Biden Trump atandukanye na Joe Biden sivyo Trump n'umuntu atiyumvira nka Joe Biden Trump mu minsi yeze aravuze ati iyi ngwano ya Kongo narayirangije none wibaza ko impamvu Trump ukugeza isaha abibona nk'ibisanzwe akicihoreye ni kubera iki hari ibintu hajya biko birategurwa hari umugambi uri kurategurwa kandi u Rwanda rutaravye neza rushobora kwasiga gato ushobora kubigwamo kabisa ugasanga ibintu birameze nabi cyane dusubiye inyuma gato M23 irifuza kugaruka muri Uvira urabona ko bizoshoboka M23 irifuza kuja muri Uvira iyi ni pression iyi ni pression igihugu cy'u Rwanda kiko kirashira inigitutu kiko kirashira ku bihugu kuri Amerika na Kongo muri rusange barazi neza ko uyu mwanya Amerika na Kongo bagiye gukorana mu bintu bya gisirikare ibyo barabizi neza rero iri ni iterabwoba nta M23 igiye kuja muri Uvira iri ni iterabwoba rigamije kugira fasta kugira ngo Kongo yemere ivyo u Rwanda go bari korora basaba ariko tutabeshanye M23 irafise ububasha bwo gufata Uvira ntibikunda iyi ni propaganda rero muraze neza ko bajya abantu badandaza ibinyoma bajya abantu n'abantu bari hajya kugira ngo bateshe umutwe abantu urumva igituma ndakoreka ko Uvira badashobora no kugira abanyamurenge baherutse kuza mu Burundi nejo bari muri nahijya ejo bari muri Uvira kubona na guverineri wa Uvira ntibagiyeyo bavuga ngo Uvira ngo M23 ngo yamaze kugira mu maho plateau ya Uvira ho plateau ya Uvira ho plateau ya Uvira hagenzurwa na FARDC na Rezibu hamwe na Wazalendo ne wabwira ko umutekano muri Uvira umeze neza ijana kandi ko M23 nta nguvu cyangwa nta bubasha ifise bwo gufata Uvira kubera ko byarabananiye twarabibonye kuva kera nta nguvu nta bubasha ifise bwo gufata iki Uvira nta nagato nibibaho iyi ni propaganda ni ibinyoma nibaza naho bazosanga babarindiriye sivyo sinibaza ko ahantu musigaranye iminsi 10 mwoca mwifuza kongera gukora ibitero uko no kwiyahura uko no kwishira ku icumu M23 n'u Rwanda bariko bishira ku icumu kandi bino bintu bariko barakora bazobibona kubera ko ikintu ca mbere jewe no uvuga Tshisekedi yakoze yarabarushije diplomasi mpuzamahanga kubera ko uyu mwanya Tshisekedi wari mu nyisho bone basigaye ureka bijya ndavyita guhangayika we ahantu warahafashe ntiwahagumye urahavuye wongeye kuhipfuza kuhafata ibyo numva gushoboka ibyo umva bishoboka nico shoboka ntigikunda rero izi ni propaganda iyo bari kwaragira propaganda nk'izi jewe ndabibona muri geopolitique nk'abantu bari ko barakora barashaka gutegura ikindi kintu ariko ishaka ko ari pression ku bihugu ca Kongo no ku bihugu mpuzamakungu kugira ngo canke babatumye rega Niger politique Niger d'intérêt
ego urumva ni JDNT Ico coco. hajya arashobora kuba barosa kandi gasapoti k'ibindi bihugu ibindi bihugu bakavuga ati so twebwe natwe tugideka dushiremo uburyo nuku kugira ngo bigende kuko babona ko Amerika byanse hajya bashaka kuba babona bakagira yindi suti ibindi bihugu cyangwa y'abandi ba mafia kuko kuva na kera rega u Rwanda ntigugeze rukorana n'igihugu ca Amerika u Rwanda rwakorana n'abagwiza tunga bo muri Amerika abo bagwiza tunga bagatanga imisoro mu gihugu mu gihugu ca Amerika ariko kw'incuro ni leta ya Amerika yabyifatiye mu mugongo no bitandukanira rero bashobora kuba barose abandi ba mafia bakorana bakavuga ati twebwe tukinidiri izi mu supporting cyangwa ugasanga bariko bakorana nabajya abantu bakera nyene bahoze bakorana bajya ba mafia bo muri bajya bagwiza tunga bo muri za Amerika bakavuga ati no bimeze uku bigaca muri leta uzosanga tuko turahomba kuko ibaze nk'ubu wewe ukinye diri n'umudandaza uyu mudandaza diri urayimwa iramuvuye ko igiye ku gihugu no kuvuga uwo mudandaza azoza gushorera igihugu directement kuvuga bajya badandaza bahora bakorana n'u Rwanda na Kagame ubu bazokora business direct iciye kuri Amerika neza cyane hama Amerika nayo hama na Kongo nayo ivyungukiremwo ironke ego inyungu abakongomani baronke inyungu sivyo ego kandi avantage yibi nuko nta mukongomani numwe agiye kuza arahasiga ubuzima ari business igiye gukorwa hagati y'ibihugu Amerika na Kongo kugira ngo bose binzize muri faso diplomatique ego nuko rero bimeze nta uvira M23 ikirafata nububeshi cyane kwijana bon reka tugirwa ko tugushimira Liam Promoter ya reka dushimira abantu bose nako John Mabu ndakunda Liam Promoter ko yaragiye watanguje ariko yose ni gwawe nta kiba gifuye ya reka twe dushimira abantu bose badukurikirana twongera twibutsa abantu batarakora sabone babikore yego adushigikire kuko biraryoshe kudatamba wirorera na cyane cyane ikiganiro ushaka kuryoheye ugifata ugisangize ubundi turabakunda cyane so Liam Promoter nako John Mabu nta kantu woba wibagiye kugira ngo turangirizeko ikintu novuga je no hanura abanyarwanda nibamenye ko bafise igihugu cabo cy'u Rwanda yego abanyarwanda nibareke guteza akajagari mu karere abanyarwanda nibemere kubana neza n'abandi bantu b'abanyafrika twese turabanyafrika nta mpamvu y'uko u Rwanda goguma ruzana akajagari muri Afrika yego ndazi ko akajagari ko muri Afrika karatuma u Rwanda rukomera kuko mu imyaka 30 irangiye irenga u Rwanda rwarikomeje bivanye n'akajagari kwagenda ruratera mu bindi bihugu ivyo birazwe iyo umubanyi hahiye aru iwawe nawe uronka ngene wipanga niyo politike y'u Rwanda niyo politike y'u Rwanda ruragenda rugateza umurira handi kugira ngo nago rubiprofitiremo rukagenda rugateza akajagari handi kugira ngo dushobore kuyiba abo bantu mu kajagari nibabirekereye nibabihagarike twebwe muri Afrika turakeneye amahoro muri Afrika mvugo yorosha ati abanyarwanda bibuzi mu muji buntu so nivyo nababwira ego urakoze cyane John Mabu kabisa so mwarahezagiwe namwe muko muradukurikirana turabakunda mukomeze kuguma tumudukurikirana mudusupport dufatire mu mugongo muri byose thank you so much ciao